ari commentaire nabonye bagize igihe bapostinga video yawe ijya comment wayumvisemo gute muri wewe ubona bashaka kwandika ko bavuga ati bon naravyakiriye neza cyane kuko ikintu cyose je ndagifata nk'ubuntu ndagifata nk'ubuntu bw'Imana indirimbo yitwa Deception ndazi akeza netse zamfasha muko Deception ni sakira au ni gospel? Ni gospel. Deception. Turumva nyine umva antire mu deception tuguma twiyakira no ngani bazika deception y'ibintu by'Imana bon urazi deception si umukunzi gusa n'amara ashobora kudeceive n'abagenzi bashobora kudeceive ego birumvikana cyane ngo felicita twakubonye mwamone ngo man gamura ririmba kubuno munsi turatangiye kubuno munsi turatangiye kukubaha ikindi bityo nabwira no ko Imana navyo mwaruzi ko nanje ndirimba canke na kimwe twari tuzi twa twakubona gusa winjira usohoka winjira usohoka nabwira ya nuko rero ubuntu bw'Imana burakuzanira abantu bakakuzanira nabo nyene ibintu Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe muri 10 bahiganywe mu igano ryakorera tunganijwe n'ikinyamakuru Akezanet aco bita talent de Chez. Akaba muri iyo competition yarabaye mu murabo DC bari benshi cyane ico gihe biyandikisha abantu barabibonye ku mafoto bakora byandika ko kuri social media za Akeza. Ndakora mu kici. Ndakora mu kici cyane nanje. Meze neza. Ashima akazina fresh akazina ni Alpha Théo. Alpha Théo yeah kawara duhe indirimbo nziza cyane comment zari zimeze neza cyane ari commentaire nabonye bagize igihe bapostinga video yawe ijya comment wayumvisemo gute muri wewe ubona bashaka kwandika ko bavuga ati bon naravyakiriye neza cyane kuko ikintu cyose je ndagifata nk'ubuntu ndagifata nk'ubuntu bw'Imana yeah ego navyakiriye bon kandi abishimira n'Imana cyane cyane ndabishimira Keza neza kuko ariyo yagize uruhara runini ya cyane kugira uve muri hajya hano kugira ngo ushobore kugaragara kuzo bintu musanzwe bizi ni igiganwa ukiribona bakijyandika kuri bakibipibya ko bakeneye abantu baza kwiyandikisha warihe warumeze gute bon iyo message nayironse saa 8 z'ijoro ari ngyamye umukobwa umwe w'umugenzi wanje yitwa Ornella niwe yanelefone saa 8 z'ijoro arambwira ngo bon wowe ndakuze nk'umuririmbyi kubera iki utoja guparticipa muri ibintu kandi nifite itiro ibintu nyabaki ngo ibintu gusa bafata abarezi premier bakabagira promotion nyene kugira imana zabo bazimenye wow ndavuga reka nzobikurikirana ejo mu gatondo kandi aranelefona ngo bya bintu wabigiyemo canke bimeze gute bon sinabifatana poa cyane kuko ari ukuntu nishizemo gusa ama competition nga mu Burundi ari bya usanga nyene rimwe na rimwe usanga nyene batubesha ibintu nk'ivyo ariko bon ndava muhira ndabisengeye ndaza direct kuri Akeza neza ikintu ebangira ndacinjiremo ndazi ko ndabacako ya ndabifite confidence kandi ndabifite confidence ku Mana yanje ko ibikora neza ego urashitse muri Akeza ni muri ryahiganwa indirimbo yawe yasohotse niki witeze inyuma yo kuri ya ndirimbo yawe nkuko babimiriye promotion ko izobandanya mu gihe muzomuko murakora ahandi ariko bakibafiza mu baki ego mbajije neza mu bisanzwe ni dukeneye gusa kugira ibintu bizoheranga mu Burundi dukeneye n'ibintu bizoshika kure mu mahanga rero ndiko ndategura indirimbo nyinshi muri studio nkuko Akezanet yatwemereye mu buryo bwa visualite ko kuboneka ico ni ikintu ca mbere gituma umuririmbyi agera kure cyane ico ndagishimira Akezanet kandi ni ikintu nashimye cyane hako bofata ngo baturihire studio canke ibiki
ivyo byose ni vyiza ariko ikintu ca visuality ni ikintu ciza cyane ndashimira Akezanet ko ndiko ndategura n'ubu indirimbo yitwa Deception ndazi Akezanet izomfasha mu Deception Deception ni Sakira au ni gospel ni gospel Deception Hai turumva nyine umva turi mu deception tuguma twiyakira ngani bazika deception y'ibintu by'Imana bon urazi deception si umukunzi gusa deception n'amara ashobora ku deceive n'abagenzi bashobora ku deceive birumvikana cyane so ihiganwa ryagenze neza ryagusiza ahantu hagaragara mu kibano bakwakiriye gute ati wa muhungu wacu nyine rero yubona cyane comment mu kibano aho wari kuraca hose community bazumva gute cyambere na mbere ahantu kwanzamba ahantu mba araba aka difficulty gatoya kuko ndumushasha mu go rupango mvuye nga mugihe bapostinze iga video etone mu rupango mbona abantu bose ngo felicitation twakubonye mwamwe ngo man gabura ririmba kubuno munsi twatangiye mu rupango kubuno munsi twatangiye kukubaha ikindi bityo nabwira no ko Imana navyo mwaruzi ko nanje ndirimba canke na kimwe twari tuzi twa twakubona gusa winjira usohoka winjira usohoka nabwira ya nuko rero ubuntu bw'Imana burakuzanira abantu bakakuzanira nabo nyene ibintu ego so ikiganiro open mic twongeye tugushimire cyane mwakoze cyane kandi felicitation kuba muri DC hanyuma kujya babibemereye ngaza ko batihindukize nyuma nta mugabo yihindukize nyuma bon Akezanet ndayemeye cyane kuko bari serieux cyane muri serieux brother asante cyane avyubira rero ku burongozi buri hejuru bon ndamushimiye cyane CEO ari hejuru CEO ndamushimiye hajya niko mvuga yuko kugira ngo urugo rugende neza bon ruhera ku mupapa ego niyo mpamvu navuze ega brand urabona iyi Akezanet ndayivuze bisigura ko nawe nyene ari asante cyane ndagushimire cyane uzubandanye ibikorwa byawe byiza menye ko haraho twavanye tugashikana tuzuturonka intahe nyinshi cyane zabakijijwe kubera rya jambo ryawe ryaciye muri leta radeshano asante cyane kabisa